ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Congo, ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri, cyane cyane iyo bivugwa kuri iki kibazo cya Congo bikivugwa n'abanyekongo bo muri leta. Ariko icyo nzi ni uko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo nayo mu gukemura ikibazo cya Congo. Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu, ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira n'amakuru ateye ubwoba na cyane avurwa nga mu gihugu caciza c'u Burundi. Turaza no kubabwira amakuru avugwa irya nino mu karere k'ibiyaga Binini. Reka rero nsubire ndagwe kaze kuri wumviriza amakuru yacu werereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga Binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu caciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi vyo biriko biraterwa n'iki. Reka rero tuze kubigaruka ko ndabwira ukuri nyuma y'uko gushikungu ibiziga vy'abasirikari bitari bikeyi birahejeje gushikanwa nga ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Bikavurwa yuko rero hari n'ibiziga vyagiye binonekarira muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo, mu gihe leta y'u Burundi yo nyene ihejeje kwigumira mu gacereri abana bacu bariko baragandagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo mu ntambara badatahura. Reka rero nsubire ndagukengurukira cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tirere bikora akaniko kariyonda gusamunuke musi video urabanditse ijambo sabone fyonde ko uracurabona arakazujyana nyene fyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politique, umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugabo wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu caciza c'u Burundi. Kuri ubu rero nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yashikirije wenyene yuko kuri ubu ngubu ibijanye nuko umutekano w'ico gihugu nyene umerewe neza, ariko nanone biteguriye urugamba uko yahora abishikiriza mu majambo yiwe. Nanone umukuru w'igihugu caciza c'u Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umunsi yabwira imbonera kure yuko zicungera umuru imbibe neza nyuma yuko ibiriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi ari akamaramaza. Ndabwira yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubuyoba ariko ararondera umukuru canke perezida wa M23 kugira ngo bagirane ikiganiro. N'amakuru rero twaronse mwibanga rikomeye cyane ari nayo tugira tuze gukomoza ko kandi tuze kwibanda ko muri izi ngingo nkuru tugira ngo tubashitse ko hari amakuru rero ariko arakwiragizwa irya nino nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye guturuka muri rijoro ryakeye byavuzwe yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atawe ariko araboneka nga mu gihugu c'u Burundi. Hakaba rero ariko haribazwa iyo yoba yerekeje na cyane ko amwe mu masoko yemeza yuko umukuru w'igihugu caciza c'u Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yerekeje ku migabane y'amakungu yakure kumva zo gukurikirana amagara yiwe. Ayandi masoko yo ngaha mu Burundi akemeza yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yafashe urugendo yerekeza muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo, ariko hakaba hataramenyekana imvo zose bikubijanye n'umutekano we na cyane ko bamwe mu bahora bamucongerera. Amakuru turonse yibanga yemeza yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarahinduriwe abahora bamucongerera umutekano. Bikavurwa yuko rero umutekano ukomeye cyane umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yawongereje ku kiremba ciwe gerereye Igitega no ku kiremba ciwe bivurwa yuko co mu Kirundo aho General Prime Niyongabo wenyene ariho arategurira urugamba rukomeye cyane no gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu caciza c'u Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amakungu rero ajeje kwagereza nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yuko yoba yarahemukiye uyu perezida wa M23 nyuma yuko bari bagiranye amasezerano akomeye cyane yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye umuvyeyi wacu yoba agiye kuja mu ruhande hagati yaba bari mu matata, ariko
Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo gufashanya n'igisirikare ca FARDC gukurako umuhari wa M23 kandi yarazi ibijanye n'ivyo uwo muhari woba uriko uragwanira cyane ko ari uburenganzira bwabo nk'uko tubibwirwa n'amasoko yacu yegereye iyo dosiye. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arahirwa irya nino na cyane ku basirikare bacu nyuma yuko abonetse yuko nawe nyene ari umwanzi kurungika abasirikare b'u Burundi bakaba bariko barahura n'ivyago bikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe wowe nyene uriko winjiza amahera ku mufuko. Ivyo vyose rero nibibandanya gutera agashavu abasirikare bacu b'u Burundi bakaba ariko rero baratabaza kugira ngo ibi vyose bitorerwe inyisho. Mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yaragize urusone na cyane bivanye nuko gushika ubu ngubu yoba yaranze kugira ico atangaza kubijanye n'ivyo abana b'u Burundi bariko barasaba. Nayo umari wa M23 wenyene umenyesha yuko umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene yamaboneka mu bikorwa bitandukanye na cyane yuko yoba yarakoresheje ubujanja. Umukuru w'igihugu rero nyuma yuko wenyene yivugiye yuko akoresha ubujanja n'ubuswahili kuko yabishikirije ubwo rero hari ku munsi w'abatanga amakori nga mu gihugu c'u Burundi. Mwarumvirije rero ibintu vyashikiye Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuva kuri uwo munsi ubugwayi bwiwe burabandanya kongerekana na cyane nk'uko amasoko yacu ubijanye no gukurikirana amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avyemeza. Ibijanye rero n'uruvangavange rw'amakuru ruko ruribonekeza irya nino ku mbuga hwaniro ndagira ngo ndabaremeshe gushika ubu rero ibiriko biraba ino mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Munyemere rero ayo makuru tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Reka makuru yacu tubanze tuyatangurire ku makuru akomeye cyane mbere yuko hari igice twari twabashikirije kubijanye n'abasoda b'u Burundi bariko barahura n'ibibazo bitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hagati aho abasoda bahora mu ngabo za EAC baratahanywe ni nyuma yuko ingabo z'u Burundi ziriko zirongererwa muri Kongo nyuma yuko abasirikare b'u Burundi bahora mu ngabo z'umuryango wa EAC aho muri Kongo zatahanywe mu Burundi. Ubu rero vyitwa ko atangabo z'u Burundi ziri muri RDC abasoda basigayeyo ni abo muri Tafok basigayeyo mu mwambaro wa RDC birirwa bahanganye n'umari wa M23. Ayo makuru rero hari amakuru twe twabashikirije avuga kuri izi ngabo kubijanye nuko ziriko ziratabazana cyane ko aho zipfungiye atanagahuzu zifise. Rero turiko turabandanya kubikora ko amatoza kuvyerekeranye n'imvo umutegetsi akomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi yobandanya gutinyuka gupfunga abasirikare b'u Burundi ari wenyene baba bacungerera umutekano w'igihugu c'u Burundi. Rero turafise amakuru avuga yuko ari abapolisi 50 bo mu gipolisi gicungera inzego za RPR nanone bamaze igihe barungitswe mu mpisho ikinshasa ni nyuma yuko rero bagiye gucungerera umutekano wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abo bapolisi rero nabo nyene bambaye umwambaro wa RDC bivurwa yuko bari mu bujejwe umutekano wo hafi ya Perezida Tshisekedi. Ayandi rero makuru dufise avuga yuko abo bapolisi kizira ko bavuga ikirundi utazi igiswahili canke igifaransa aca aguma yinumiye nyuma yuko bo ivyabo bitandukanye cyane n'ivy'abasirikare bari ngaha Igoma. Nyuma yuko rero kuko abo boho bari Kinshasa bo baronka akaryo kurungikira imiryango yabo ikintu baba bashaka kubarungikira mu gihugu c'u Burundi. Amakuru rero twaraye turonse avuga ko kandi hari amakompanyi y'abasirikari ari mu myiyamamazo idasanzwe canke zo kugira ngo barungikwe ikinshasa nyene kukingira Perezida Felix Tshisekedi nyuma yuko rero bitegekanijwe ko bazoba bashitseyo imbere y'amatora kwa 20 Kigarama mwaka wa 2023. Isoko ryacu rero mu gisirikari rivuga yuko abo basirikari bitwa ko bariko barahabwa inyigisho zo kugwanya iterabwoba kandi rero batorwa mu bahoze bagwana mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Atahande bashobora gukura abo basirikare no muri EXFAB nyuma yuko bashikanye muri CNDD-FDD canke bakorana n'iperereza. Ayo makuru rero aravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi bo baranabonanye gato mu ijoro ry'uyu munsi wakeye. Nyuma yuko rero hari amakuru akomeye cyane iri joro ryakeye aho bari kumwe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura aho bari mu biganiro bitandukanye kubijanye n'abo basirikare n'abapolisi 50 bagiye kurungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amasoko yacu rero mu gisirikare niko yemeza abategetsi b'u Burundi barakwiye kwitondera rwose ibi bintu biriko birashikira abasirikare bacu
abarokotse rero mu ntambara ya Kongo ubu abasirikare bose batwandikira bavuga yuko bagurishijwe, bose rero babandanye bavuga yuko batumva iyo ntambara bajanamwo no guhangana n'umwari wa M23. Abasoda rero bari mu Burundi nabo nyene babayeho batinya ko bashobora gutwarwa muri ico gihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umwanya wari wo wose. None bimaze iki kujana umusirikare mu ntambara atumva? Ibi rero bikaba ari biriko birabazwa n'abatari bakeyi na cane mu gisoda c'u Burundi na cane n'abandi bavurwa irya nino mu bisata vya politike. Rero bakaba basaba umukuru w'igihugu caciza c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gufata ingingo ibereye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi mu mubonano yagiranye na mugenzi we mu ijoro ryakeye bivurwa yuko yari umubonano ukomeye cyane, ariko ndabibutse yuko gushika ubwo ngubwo Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ntarasubira kuboneka ku kirimba ciwe gerereye Igitega, bikavurwa yuko no biro vyiwe muri Ntare Rushatsi gushika ubu ngubu atariko araboneka. Mu amasoko yacu y'ibanga aremeza yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya turashobora kumviriza inkuru iteye ubwoba. Yoba rero yoba vyahejeje gukomera cyane nyuma y'ubugwayi bwe nkuko vyari vyamenyeshejwe na Dr. Jire aturuka mu gihugu c'Ubwongereza yahora yita ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Rero akamenyesha yuko umukuru w'igihugu caciza c'u Burundi yoba yarahawe ishano na bamwe nanone mu bafashanya mu burongozi bw'igihugu c'u Burundi no kurya igituriro no kwibonekeza mu bikorwa vyo kudandaza abana b'u Burundi. Gushika ubu rero ayandi makuru aremeza yuko hari abasirikare b'u Burundi bataratorwa ibiziga bariko baranonekarira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nkuko abasirikare bacu bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cane abegereye ku kibuga c'indege mpuzamakungu ciri Igoma kuri ubu ngubu ariko barashikiriza bakavuga yuko rero bahevye na cane ko bamwe batanguye guheba igisoda, aho bariko barikuramwo impuzu z'igisirikare ca Kongo na cane ko atamwambaro w'igisirikare c'u Burundi bagifise. Bakavurwa yuko rero bamwe bo bahije gutangura kwikuramwo izo mpuzu kugira ngo barabe yuko babona iyo bahungira. Gushika ubu rero bakavurwa yuko umujenerali akomeye cyane ariko arabarongora gushika ubu ngubu ariko arabandanya kubatera ubwoba. Ndabibutse yuko umunsi bafata gahunda yo gushika ngaha mu gihugu c'u Burundi, umujenerali akomeye cyane biravurwa yuko yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kwanga iryo tegeko, akavuga yuko nibo yirahira kubijanye no kwambuka bashikanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi araca abagiriza bagafatwa n'iperereza ryo ngaho Igoma. Bikavurwa yuko rero bagafatwa bakagirizwa yuko babagerageje gufata ikibuga c'indege ca Goma, ariko ivyo vyose rero murumviriza yuko ni ibintu bidasiguritse, bigatomorwa rero n'abasirikare bacu b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ntivyumvikana ukuntu umujenerali akomeye cyane yagiye arongoye ibatayo ya 8 n'iyindwi, bivurwa yuko abo bajenerali gushika ubu ngubu baba bariko barakorera akarenganyo abasirikare bacu b'u Burundi. Abo basirikare bacu b'u Burundi rero naniko bariko baragaragaza umubabaro. Reka rero twigarukire kuri aya makuru avurwa yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahemukiye perezida wa M23 Bertrand Bisimwa. Rero nanone nyuma yuko ari ikiganiro yaheruka kugirisha n'abamenyesha makuru aho bita Bunagana, yashimangiye kandi yemeza yuko umukuru w'igihugu caciza c'u Burundi yamuhemukiye cyane na cane kumviriza yuko yari wenyene yarajejwe ibijanye no guhuza izi mpande zibiri akabashitsamwo amahoro, ariko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene ubwiwe yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kuja ku ruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ivyo rero bica rero vyumvikana yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene ico ashaka ari amahera, na cane ko biboneka yuko amahera agurwa umusirikare w'u Burundi kuri buri wese arongitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bivurwa yuko ayo mahera yose gushika ubu ngubu atayo abo basirikare baronka. Biravurwa yuko rero n'imiryango y'ababuze gushika ubu ngubu bahabwa indica nticize, na cyane ko kandi abasirikare bacu babahawe amafaranga, bishuwe amafaranga menshi n'igisirikare ca FARDC. Ndabibutse yuko rero zimwe mu mvo zituma abasirikare bacu b'u Burundi baheba urugamba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, icambere nuko ari intambara badatahurira. Ntibibaza imvo bo bariko barahangana n'umwari wa M23 kandi bo babona yuko uyo muhari woba uri mukuri. Icakabiri rero abasirikare bacu ntibatahura iyo amafaranga badandajwe ayo mafaranga iyo akoreshwa. Biravurwa yuko rero
ayo mafaranga adashirwa mu kigega ca leta, ayo mafaranga ntaco afasha igisirikare c'u Burundi, ayo mafaranga aherera mu mifuko y'ibihanganje bikomakomeye yo umukuru w'igihugu Nyanicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na bamwe bafashanya mu bijanye no kurongora igihugu c'u Burundi bakeyi. Bikavurwa yuko rero ica gatatu kiriko kirabatera agashavu ari ukungene abasirikare b'u Burundi bariko baranonekarera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ibijanye no kubahereza ubutabazi ubufasha bubashikayo bigoranye cane na cane bivanye n'amabarabara ari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bakavuga yuko rero bagenzi babo gushika ubungubu ibiziga vyabo bimwe bitaratorwa na cane ivyanonekaye ubwo hari intambara yaheruka kubahuza ku igenekerezo ry'icenda Kigali mu mwaka wa 2023 ubwo bari bahanganye n'umubare wa M23 aho bita muri Sake. Yandi makuru rero bikaba bivurwa yuko ibijanye nuko bafashe mushake n'ibindi bitandukanye abasirikare mu Burundi hari amakuru akomeye cyane bayijije kuturungikira tugira tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Icakane rero gituma abasirikare bacu mu Burundi bacika intege bakumva yuko badoga kwigiye kurwana n'umari wa M23 n'ingene rute y'u Burundi iheza iguma mu gacereri ntitangaze ibijanye n'abaguye ku rugamba canke abaryango babo baronswe ibiziga. Gushika ubu rero umusirikare w'u Burundi nyuma yuko bimenyekanye yuko aguye ku rugamba gushika ubungubu ntateka ariko arahabwa, ari leta ya Kongo atateka imuha na leta y'u Burundi gushika ubungubu ikagumya yibereye mu gacereri. Ica gatanu rero gitera agashavu abasirikare bacu b'u Burundi ni bijanye nuko umugambi ukomeye cyane uriko wibonekeza mu gihugu c'u Burundi muri leta ya Gahotoro. Leta ya Gahotoro iriko iratuma abasirikare b'u Burundi bacika intege bataronka inguvu zo kuba bafise ico bo barwanira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Imiryango yabo umwanya ku mwanya iratebwa ubwoba nyuma yuko bamwe bagiye kubaza mu gisirikare ivyashikiye ababo. Imiryango rero ica itebwa ubwoba na cane ko batabasigurira iyo ababo bo baragiye ngo baronse amakuru yuko ababo bo baraguye ku rugamba canke boba bagihema. Ayandi rero makuru bikavurwa yuko ari ibintu vyinshi cyane abasirikare bacu b'u Burundi badatahura biba biriko birakorerwa nga mu gihugu c'u Burundi mu gihe bonyene bariko barahangana n'umuhari wa M23. Nani yo mvo rero bace bafata ingingo ikomeye cyane yo gukurako kandi bagafata umwanzuro ukomeye cyane wo kwanga gusubira kurwanya umuhari wa M23. Abasirikare rero b'u Burundi biravugwa yuko bariko barahatirwa kugira ngo basubire muri iyo ntambara kugira ngo bahangane n'umuhari wa M23. Nani ho bivurwa yuko hari abasirikare bakeyi bivurwa yuko babahejije guheba igisoda kuri rigenekerezo nyuma yuko bamwe baba bariko baraburwa irengero mu mashamba ya Kongo. Bikavurwa yuko rero bamwe basirikare aho bariko barakubagurwa n'igisirikare ca Kongo aho babagereza yuko nabo nyene bari mu bwoko bw'abatutsi. Ni inkuru rero ibabaje cyane abasirikare bakabazwa yuko aho bagiye gufashanya nyuma yuko bagiye gufasha bagiye kurwanira igisirikare ca FARDC gushika ubu arico kiriko kirabagirira nabi. Ni inkuru rero ziteye ubwoba ziriko zirabonekeza bica vyumvikana yuko leta ya Felix Antoine Tshisekedi atamutima ifise na cane rero bica vyumvikana yuko ibiriko birakorwa abasirikare b'u Burundi gushika ubungubu ni ibintu biteye ubwoba nandi yo mvo yoba igiye gutuma umugambi ukomeye cyane wo gukurako intwaro ya Gahotoro ya Nyanicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umwanya ku mwanya turashobora kumviriza iradio n'imboresha kure vy'igihugu bitangaje itangazo rivuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwo bahejije gusambuka. Yo rero nta makuru dukura mu basoda b'u Burundi baganutse bashika nga mu gihugu ca ciza c'u Burundi n'abandi basirikare bacu b'u Burundi batwandikiye baherereye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo batubwira yuko gushika ubungubu dukwiye kubatabariza na cane umukuru w'igihugu Nyanicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akumviriza ukungene babayemwo, akumviriza rero ubuzima bubabaje cyane babayemwo kandi ari abana b'u Burundi. Igiteye agahinda no gupfira mu mwambaro w'ikindi gihugu, gupfa wambaye idarapo ry'ikindi gihugu rya FARDC birababaje cyane. Ivyo rero ntibinezereza abasirikare b'u Burundi. Ikindi nanone basaba nuko ahubwo bo bari bakwiye kurungikwa bambaye umwambaro w'igihugu cabo ari naho bari kumenya ico bariko bararwanira. Gushika ubu rero nimuje kure amakuru yacu reka tubandanye kandi tuyasoreze ngaha turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nari twabateguriye abariko arakwiragizwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Turaza kugaruka ku majwi ateye ubwoba abasirikare bacu bajeje kurungikana cane kuba ari basiga
basigaye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gushika ubu rero abasirikare bashika 200 bafungiye i Bujumbura nabo nyene bariko baratabazana cyane ko bapfunzwe nabi cyane. Ibi rero biriko birakorwa na nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, bakaba bamuhaye ikiringo kidashitsa ivyumweru canke indwi zibiri. Ibi vyose rero bikaba bishikirizwa nanone na bamwe mu basirikare bakomakomeye, gusa tutashimye kuvuga amazina yabo kumva z'umutekano wabo, bivanye nuko umuntu wese afatwa mu gihugu c'u Burundi aborezwa igufwa abandi bakaburwa irengero. Ni munyemere rero tuze kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane. Ibiganiro vyacu nakagaruka, abamenyesha makuru bacu b'abahinga bariko baratugira amatohoza. Timuje kure, iyi ni Burundi News TV.